ndakwiyumvira cyane ku buryo hamwe nicara nkumva ati kapitani ko ndamwumvira cyane tubari biki urabona twamwirukanye yateka ibintu vyiwe vyose aragenda mugasinze nk'inyuma papa Sabi yinjiye muri kiriya cumba ciwe nagiye kubona nzananiye ya foto nta foto nakubwiye ya foto nkiri umunyeshuri namusigira igihe namusiga bisiguye Jibu ndumva neza mu mutima kurya muhungu ari juste nyene ubwiwe niba muri nta munye uzo mpamagare utamubwiye yuko ari genda murondera kuko uramutse umubwiye ko ari genda mukeneye niyo farampurikiye naramubaje cyane sinakubwiye baba rero iyo mishatsi nakwiye nta mishatsi ni bufise nizi gasaro zituma inzunzura jamo shana bavuye mishatsi kayifise bafise ibikoresho nabanda kubuza cyangwa isaro bafise ibikoresho bashobora kukugira ico cyo cyose ushaka mu mushatsi wawe ubundi imishatsi yawe yari yaheze ivunguka kaje na mungu waye tunataka kwinjira bindo turahuriwe none pesha yo gusubira n'ibende shimwa yego kuva kuja kuja mu ujya muhungu ubicakubwiye nico nyene naguhindurira ko kandi ntibafise ya matara yo kuza aracika ubwo nyene ni muri kasike urahetse uranzi iyo niko ndavuga ubukazi shaka umugire neza neza uyu waruri ubwo mwanane wewe ariko tubanze dufungure basi genda umuntu abwira ikintu kimwe iyo niko nafashe itegeko mu rugo sinkeneye umuntu umwe amvugurutsa sawa aha ni iwanje mfise amategeko y'iwanje mfise umuntu ninjiza no kwinjiza rero iyo mvuze ati nafata ibyo agende ni kugenda Reka kumenga yanze ncaye iki. Besa. Ejo atasamye kuye. Papa nari nagiye Dekera umwana none Wowe mume. Ko mwana umwana. Jessica nta asamoya uko atasambiye. Ukora he ufise akaza kawe. nta mubanza mukareka tukanza tugafunga. Amasaka uranzi. Iyo niko ndavuga. Ubukazi shaka umugire neza neza. Uyu waruri. Ubwo mwanane wewe. Ariko tubanze dufungure basi. Umume. Uranzi. Boss, mubabarire mabuja. Mubabarire. Wewe, unitondeko.
Beka dogo. Wishe. Wana murugo jeje wikiwa. Chendo mukozi. Umukozi? Yego. Mukazi ujejwe. Harimo akazi wo kumuza gukoresha inganzo zo murugo. Sha mukuri kw'Imana oya. Je no guteka umuceri, ibiharage, gukora isuku, gukubura. Ubwo umbwire we ingufu zo kugira ngo mpagarike ndiko navuga n'umugore uzikura hehe munzi wanje. Abarira boss. Umva. Ivyo wita kapiteni singamuri wanje utucana ubwo bwanyu hiyo hanyuma ikindi naco siga mbere bibaye ndaguhaye gasopo ya nyuma umunsi uzosubira rimwe uzobura imbwa n'ibyebwe Sinzosubira boss. uranyumvise turumvikanye ukoresha inganzi wawe Sinakubwiye babarira iyo mishatsi ibi nta mishatsi n'ufise n'izirya saro zituma ibyo turajamo shana bavuye mishatsi gayifise ubu bafise ibikoresho nabanda kubuza cyangwa isaro bafise ibikoresho bashobora kukugira icyo cyo cyose ushaka mu mushatsi wawe ubu imishatsi yawe yari yahetse ifunguka gace nawe waye tunatanga kwinzanira turahumira none Esha yo gusura imyenda shimwa yego kuvuga kuja kuza mu
ujya muhungu ibica kubwiye nico nyene naguhindurira ko kandi ntibafise ya matara yo kuza aracika ubwo nyene ni muri kasike urahetse ewe rero jewe si ubwa mbere na mbere ndaguhamagarira burya burya jewe ndafise ikibazo ntugire jewe neza ujya mukozi wanje hari bitagira jewe ubwanje ndi jenyine ntawe kuvyumvira naje ndabona kumenga hari bitagenda neza ujya mukozi jewe naramwizitse ukuntu umwana mwiza n'umwana agambuka n'umwana yumva mugabo nawe afise ibintu vy'imenyekano yiwe yewe urabizi yuko niyo dufane na pastor ubona yaje kubyitereramo kavuga none umuhungu n'amahoro mugabo mukuru maze kubigambira kenshi ndavye ukuntu nyene umenga aranyitayeho cane gusumba uko jewe ndabibona nyene abona nyene ko nyitayeho cane ndiyumvira apasa barambarira yirukana umuhungu sinkeneye kumubona ngaha ndiyumvira ndamugoye ndiyumvira jewe mukuri vyaramye umutima warase yarampaye n'amafaranga arara yampaye ngo je mu gitondo ntamusange ndavyuka mu gitondo ndagufira nyabona nisanze turiko turafashanya akazi ariko je mbatari kibazo nibige ari shanya itimo ndamwana nah mahera no yandagaza aho naye bamuhaye mu mpuzu zo kumeza arayatugana arakazi gukora no yakora neza cyane igenda vyumvira nkasanga nta n'undi mukozi nzoro nkameze nkawe mugabo rero hariho imigenzo ubona ukuntu anyitaho ukuntu we nakubariye ibaze tugize kandi gatana gufasha yabuze bose yakwekana je natanga kumbe iyo ndi jenyine niho ndavyibwira ubundi uyu muhungu ariko ati gukora akazi kose ibyo byose arabisiye cyo n'ubwirika ariko kandi ndaho umutima wakuze we nimba umutima wakurikira amakuru je hajya mu kintu mukuru nimba wenda umutima wake kumukuruka yobebireke ati gukora akazi kose ntacyo kaboneka akasabye nawe bibona kundi ndibona kundi none uje abimenya gute jewe turimenya nabari ngaha jewe turihuriza jewe turiyagira jewe turitwengera jewe arangambukira niba umutima wawe kugira ko ubuganda umwana nawe ariko gashaka umwana nawe hamwe umugabo nawe umugabo ni umugabo buri kuzonyumvisha kuzibiyumvisha ne acabona ndi ko ndikunda mukindira ikibaba acabona menga twe n'umukozi hari ibintu turimo yaho ucuzo kura utompakare umwumvishe neza ko atayihindirize birimo oyi urumva ubona yigiye kumvisha ahubwo yarabyo bihiye mubyo kubona basi ko turavugana na tukasabe wewe wirika wenda kuzoraza kuzinjiramo mugabo naho nyagira kumubwira ibintu nk'ibyo shabiko bikuwe ibintu bimasaki bihari wewe kora ico mutima wawe ureke kwita ku bintu by'umugore kwita ku kintu bakubwiye ko umugabo si haba ari ngo abibone ntazi ingene ibintu bisigaye biragenda ku kazi ubu ni kuri nta kindi kintu uretse ko rero wowe wicaye kimubona ntari mureke ikumire ngaha nimba ari byo bara bitagenda neza kuri cyo kwicare ubwira ati ibintu n'ibintu mbona bigenda neza so mubwira ati ibintu n'ibintu mbona bitagenda neza kuri hama mubone neza umugabo namwumvishe umwumvishe mwumvishe ko ari umuntu mwiza atanundi mu byobuza atanundi mu byoronka ameze nibyo urazi ikintu kimwe ubonye ngiye kuba ukuza ndahindura ndamubarire nti hageze amasaha yuko papa saba bahari umahinyo uso kugumira ibintu byo kuzana mu nzu zandaje kuzitorera sinomwiruka oya je n'umutima utande kuri akumwe
Capitaine. Ikinigi. Capitaine. Oui, Sabi. Gute. Ngwahano. Sa? Ngwahano. Aka kazi nako kaza gukorane. Ngwahano tuvugana ikintu. Oya pana masa turavugana hanyuma. Hari ikintu ushaka ko tuvugana ariko. Nzobu nyene. Kandi biri butiko. Okay. Iyi si iragoyesha. Sabi. Gute. Sawa. Ni impore. Yego. Tuvugana. Hajya. Nana ko ahora yicara bosi. Barana kimwe. Sabi. Jewe rero akazi kari kandembeje. Nukuri kwa Mungu ajya ani ariko ndagerageza kugira ngo ndabikunza guteka bijya biharage ariko reka ndakumviritse. Ana kimwe. Hari ikintu nama shimira Imana. Ko wavukiye mu muryango w'ababosi gasha? Aya. Imana kuba yarakuzanye mu buzima bwanje. Ewe. Mama ndakwiyumvira. Ndakubona uri buzi bwo mu rugo. Ngiye ku ishuri size mbona kwanza ndavuye ku ishuri. Kugira ndakubone gusa. Ndakwiyumvira cyane ku buryo hamwe nicara nk'imva ati Capitaine ko ndamwumvira cyane tubari biki. Nanje hamwe sinitahura. Ekada. Birakomeye. Baya nibikomeye Capitaine mba ndakubwira. Iyo uri imbere yanje gusa cyane. Ngomba umpa amahera ko mfashe ukuboko. Oya, sikuguha amahera. Nta kintu kibi kirimo. Oya. Uri sure? Oya, nta kintu kibi. Sabe uri sure wewe? Yego. Uri sure wewe? Ndaba mu maso. Uri sure? Ntabwo biko birazigira hari. Navyo wumva? Byo ndibutse nasize ibiharagisha, ibiharage birazigira. Reka nyaruke nze kubikurako. Niyogera ufasha gukaranga, gukura ni jewe, reka nje kubiraba mabuja agira tahe. Ndaje mukanya hewe. Umbiza. Umva nakubwiye Sabi. Jewe ndagiye. Sinshaka gusubira ruguru. Turasubira mukanya reka ndabiharage sibyo? Sibyo Sabi. Sawa. Mahmud. Okay, yego. Niyo tujyawo wewe. Yego. Kazi ndakamenyereye. Ewe, mbona? Gusa no munsi waje kumfasha mu gikoni pe. Mugenda ubona ibintu kubipanga gute. Jewe kwe pima. Ahantu hose ngo urahutu zamusanga. Atahantu nahe mu Karibu papa. Merci. Arambwira azondondere ejo ari uzondondera akora ko ubu ndarusha. Namushika amahera. Okay. Umwariye. Urumachije ki erega ngiye urashaka tuzatsura. Kabikuraje kabizana nga kugira ngo hejeje ucuhanagura n'agasavye. Kikomo? Sigateka. Okay. Okay. Tujana mukawati. Merci beaucoup. Urazi no komana kuronka misi yose. Wewe uko boneka samedi, weekend,
ukamuri ku kazi nakubariye bipange gutya yego hana uriza byaheze none bitasi kijya sigitasi ki oye reka ndagikorera ariko rero mabuja je muranimba mpora mbona ivyombo byinshi ngahindani nkavuga dore ntaka kantu nakiki akagashiramo urashiramo amazi ukambara ko kwa muganga ubanza ukoze n'ivumbi urashiramo ukoze neza gase neza ucushiramo amazi yuzure ukazane buke ugurure frigo nka muri frize uterekemo barakoze dore gakanye n'amagraso aho ni sawa namaki amagraso ati amagraso ok c'est la français ça non non c'est le France gishikanga ibujumbura hari hano bita ngo kuri garde no oya uzaneza shisha misabuni nani Amasabi. uri nga Unakoza musanga ngisa. habaye iki mutugende ntacu kumenga ashavuye oya ntacu tugende nanjye nzi hiyo ingo ninjiye muri sala ingo tugende ingo werusi Amasabi. sabe Kadogo mufite amafaranga na gute. kubera ikiga kupasaba Ishuri ikibazo. none kubera iki umbashira amafaranga tumufitiye yishuje Ndakubaza tumufitiye amafaranga na gute. ariko siniko numva igituma tumufitiye amezi abiri nuko kugira batatu Ado. Boss. Genda ufate imfyawe byose. Hanyuma urangije ucengana kuza amafaranga yawe umvire mu rugo. Amasabi kucyo nye atakosa yakoze atakosa umubwiye yakoze none yakosheje iki Mariage papa yakoze iki ariko Umva. genda Umuntu abwira ikintu kimwe. Iyo niko nafashe itegeko mu rugo sinkeneye umuntu umwe mvugurutsa. Sawa. Aha ni iwanje mfise amategeko y'iwanje mfise umuntu ninjiza n'umuntu kwinjiza. Rero iyo mvuze ati nafata ibyo agende ni kugenda. none papa yakoze iki Koma kwemenya uri gufasha iki? oya tubwire ikosa yakoze Navuze ati rero yo nkora muri iwanje full stop.
Sabe? 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 Muri iyo nzu y'ubutiki nimba atanakimubutse mbwira abakobwa mukunda iki umuntu akora igahone mu rugo Iki habaye iki? indoto zanjye ntizibesha kandi ivyiyumviro vyanje ntivyigira bibesha nkabibona mama Sabe imyaka nzi ndagufise sinigeze menya ko ufise ingeso yo gushurashura Witondere ivyo uvuga. Witondere ivyo uvuga. vuga utire ukaziba nabibonye kenshi yuko wowe urya mukozi hari ibintu biri hagati yanyu nkavyikeka iyo mvuze fete kumbe wari kuncinya inyuma n'umukozi mama Sabe Nagusabye ngo witondere ivyo uvuga. Nagusabye ngo witondere ivyo uvuga. mu myaka iheze ndakuzi nta munsi nigeze mbona ifoto nk'iyi ariko ngayisanga mu cyumba cy'imbwa ijya hirya y'ejo Yo! Papa Sabe. urukundo rwanyu rwari rugeze hiyo hose ku buryo ajyaho uhereze amafoto utigeze uri umugabo wawe mama Sabe ntugire ikirofa ndiko ndavuga icara ngaho unyumvirize umva izo filime ukina hari abazikina kugusumba urebe kunda filime umbwire ibiri hagati yawe na kapitene Capitaine. Juste. Papa Sabe. Il faut te couiller. ngode wowe kina kuza kapitene zavuze juste ntutange kwinjiza ibintu bitinjirana sawa mbwira ifonda igura hariya mu cyumba kapitene yabamo Papa Sabe. Il faut te couiller mu cyumba cya capitaine. None kumbe yo. ahubwo ugere utayizi ari wowe wayimuhaye yoshikayo ufite foto yiwawe mama Sabe ntugire ikirofa Papa Sabe. Iyi foto yama mu mpunzu z'umwana wanje. Iyi foto yagendera mu isakoshi y'umwana wanje. Nta na rimwe yavana n'impunzu z'umwana wanje. Iyi foto ukaba uyitaye mu cumba cya kapitene. Bisigura ko kapitene ari umwana wanje. Ari juste umwana we wanje. Nivyari. mama Sabe non c'est pas possible c'était ntabwo wari juste wawe ndakubwiza ukuri niba ifoto utayimuhaye niba ikibazo basi gihari mbwira tugiheze sivyo niba byarashitse basi mbwira tugiheze mugo ntubicishe muri izo nzira sivyo yakwingenza Papa Sabe. Papa Sabe kapitene. Yo. Nega kapitene icyo mvuga uri mukuzi iyi foto se wayimuhaye mbwiza ukuri ndakurahira ndahirira iyi foto nije nayimuhaye. Iyi foto yagendera mu mpunzu z'umwana wanje kuva akiri uruyoya. Iyi foto ntiyashobora kuva mu isakoshi y'umwana wanje. Ni ukuvuga ngo iyi foto niba uyitoye mu cumba cya kapitene, ni ukuvuga ko kapitene ari umwana wanje. Ni ukuvuga ko kapitene ari we juste nabuze. Ni kapitene nabuze yaciye agacumu. okay umva yumviriza basi nimba uko bimeze shira umutima mu nda urabizi neza yuko nakwemereye umwana wawe ni wanje muri ubu buzima no mu bundi ubwo tugomba kumenya ukuri kuko nawe muzi ukuri tumenye kapitene ifoto yayikuye
hariho n'isho hamagara sinakunda kubwira ati twemita mukozi numva gusi hari ukuntu yigenza mbona umenga biri biza mbona umenga sinzi hewe numva umutima wanjye udashaka kumurekura numva umutima wanjye uramukunda none tombotse ko vyoba vyari biki ubwo ko vyoba vyari biki nagiye gusanga ashari wa mwana wanje ni wa mwana wanje juste ni wa mwana wanje usigaye ndiko ndibaza nzomukura mbega mukamura ikigo wazokwemera kundabarira urumva urabona twamwirukanye yateka ibintu vyiwe vyose aragenda mugasinze ukuntu mu nyuma papa Sabi yinjiye muri kiriya cumba ciwe hewe nagiye kubona nzananiye ya foto nta foto nakubwiye ya foto nkiri umunyeshuri namusigira igihe namusiga bisiguye Jibu ndumva neza mu mutima kurya muhungu ari juste nyene ubwiwe Niko natahura ofisi yarinjiye muri chambre yiwe sayo ifoto yabwira umunyeshuri ya ifoto yayindi nyene jibu namwihira mu ntoki igihe namusiga yari juste nyene shamba byumva ariko ikintu mbona reka tumurende mudashaka kumukura reka tumurende wanamurikanye vuba darashika rero amakenga yihera mu gihe twomureha ntibereza neza tukaba tukivuganira ko iki ntigeze fast umwanya wenda nitegereza ntazo tubabarira ntazo twihanganira ingene yamufashe nabi basaba imbere y'umugore nimba azovyihanganira nashobora kubyihanganira kuko nibyihanganiye si bikeya igihe yaje ariko kurira agenda zibyo umwana yaragerageje kundondera abantora birangira tumwirukanye reka kurira mwa agenda zibizogenda neza hari n'igihe usanga atari hasi kuko tuzomurondere tumenye ukuri tuzomukura ubu nusanga yari yahuye ariko namuvugiye ziri gusubira kwangara agaca mu gahinga reka kubabara hamwe twosanga ari byo ahubwo ntikorera twushimira Imana ko hamwe musubira kumufata hamwe musubira kumubona nusukama ngasenga Imana numusenga nkamusaba ikigongwe ngaraba kasubira kunyemerera ese imyaka ndamurondo y'umwana wanje jiwe nkimubona gusa jiwe narumva mu mutima ko ari ikindi kintu gihindutse narumva ku mutima wanje narumva akanyamuneza ntazi sinashaka kumara isegonda imwe ntari kumwe n'urya mwana sinashaka kumara umunota n'umwe ntari kumwe umwana namufasha guteka umwana amufata koza ibyombo umwana urumva urabona ukuntu amaraso ubu ndabyemeye ukuntu amaraso asikwegana nicyo kinyemeza neza Munye mbabaye ko naguhamagaye byihuse nta kibazo n'amahoro mu rugo amaze iminsi atamunezero uhari maze iminsi mpangayitse cyane uhangayitse urabizi ko ayibona tumi umukozi yego nzanye na kapiteni kandi azi kapiteni ni umwana mwiza kapiteni ni umwana mwiza pe nkuko bivuga ariko ntawe ukirana namwirukanye sa waramwirukanye katana kimwe wambwiye niswaye ndende Munye kapiteni akundwa cyane n'umugore wanje cyane pe yaramwitaho kubwo ntabwo yahugiye kugira ifuhe none yuko umugore agomba cinyuma umukozi wa munzu cyane kumwirukana aho niyo ari byiza ntibabyoroshye ariko ibisi byo tumije niko ndahangayika
Uhangayikishijwe n'iki none? Igenda mwirukana. Nagiye gusuzuma mu cyumba ciwe. Nsanga mu ifoto y'umugore wanje ya kera. Mbajije umugore ko yanyata yibuka. Ahubwo irya foto yagira mu mpuzu z'umwana wiwe yaruze. Ariko ico gihe ndiko ndahangayika ndondera kapitene ameza biraraheze ntaramutora ngo tumenye kuri kwirya foto. Nimba koko ari we yoba urya mwana umugore wanje yabuze canke atubwira iyi foto yayikuye. Bivuze ko kapitene ashobora kuba ari umwana n'umugore wawe yabuze. Twese niko tuvyibaza. Ubwo rero nagwamubwira ngo mfashe. Kuko nimba waramunzaniye ushobora kubuza aho murondera. Ni wa muronka munye. Uzompamagare utamubwiye yuko ari genda murondera. Kuko uramutse umubwiye ko ari genda mukeneye. Niyo faranturikiriye. Naramubaje cyane. Cyoko nticyoroshe. Ariko ntacyo. Reka ndagikore. Tuza kuronka namusanze bwa mbere. Ninamubura. Nzokora ibishoboka byose. Nimba ari gusiga inyuma ku vyatsi ndazisige ku vyatsi. Mugomba kandamutora. Genda bikwemereye. Ngiye kubikora. Umuze bakoze cyane. Ngiye kubikora. Kenda kwizeye. Ngiye kubikora. Ugume hamwe gusa. Akazu kandekere. Uzobona ndakubwira ko namurose. Sawa. Sawa. Yego, n'amahoro. Jewe sha. Iyi si iragoye sha. Sha, byaragoye aho wandangiye akazi baranyirukanye. Ubu ndaha ndi mwibarabara ndazunguruka. Ndeka tumwe gato umuntu manza anishyura. Sha. Ije nabonye muri rujya rugo. Nahuye n'umubosi. Afise umutima ukomeye. Afise umutima wirabura nk'uko asa. Siniko nabitabo wowe nyene. Ntumbora nusanze ngaha munsi y'igiti. Namabanga n'ivyo nari nifuza byaranse ko ndabishikako. Ariko urumva nta n'ikintu na kimwe nari naramenye Womenya gute gasha ko atana ga telefone nari bwagure nari ndakize mu mushahara. Kapiteni ndababaye cyane. Ndababaye ko nugeze ku bintu byo kutabi n'iki. Ababaye sino kubwiye. Ndababaye. Utazi nanje. Ibibazo mfise birandemereye. Iki gisagara cya Bujumbura. Naje mva ruguru mfise icyo nje kurondera. Ariko byarankomeranye. Ariko kubona utabise icyo washaka. Imana izobikora n'ubuzima. Jise. Oui. Tuza. Tuza nta kibazo. Ni wewe? Kapiteni kumanga hana. Muri kumwe? Kumanga. Jiste. Oui. Iyi si tubikira byinshi. Twese dufise inkuru z'ubuzima bwacu. Ndabizi neza yuko buri ntambwe wagiye uratera mu buzima Imana yagiye ishiramo ikirenge. Ndicuza kuba narakumenye mu buryo nka burya. Kubera ko byatumye ndakwiyumvira ko utaruzi.
byatumye ndakuha igicapo utarico navyo byatumye no musi ugera ngaha ariko vyumve neza ko nanjye ntabyishimiye na gato nanjye sinezerewe waje wita kapitene kugira ngo uyubagize sinzi impamvu wabikoze kandi wari ufise uburenganzira bwo kuvuga ukuri kwawe ntifuza yuko dusubira mu rugo oya ivyo nabonye muri rujya rugo byarambabaje ku mutima ntako nakoze ntaco ntabakoreye aho mwantuma nta n'isaha ninamenye ariko wanyirukanye nk'imbwa byarambabaje cyane kapitene byarambabaje gose Justin ivyo nakoze nagenda ndazi ko atari vyiza ariko iyo wabona je wari kunkahura ndagusavye tuvyibagire usubire mu rugo Munyi sabwe kapitene Munyi sabwe kapitene uraza aho wankuye ndahibuka neza cyane uraza ubuzima nari mfise ndabuzi kimwe utamenye wari ugo mushikane ku ntego nari ngo mashikeko ariko ubuzima nabone muri rujya rugo biriko birantera amakenga gusubirayo kiretse tujanye kapitene ibintu byose ndiko ndakora niko neza yawe niko nyungu zawe wowe nimero munzi cyo kubwira cyose ntagendera ko mukabira jana nawe byeme boss je nanje kabiri kintu nagukoreye kibi ndagusavye umbabarire kuko burya mu buzima nasanze iyi sigoye ivyo twashiyemo ni byinshi ariko nagomba ndagusaba nitwasubirana hariya murabona ibintu munsanzemo singaye nywa amatabi singaye nywa amakaribu amasaporo kugira ngo ndonke agatiro si jewe n'ubuzima nkaho mfise noje aho nari nizeye kuja yari hajya kuko mfise icyo ndahaziga ndagusavye ntuzusubire nkorera ibijya wankorera ndabigusavye nta kibero gusa biranditse ko ikintu cyose kibera impamvu ubwo ndusubire mu byabaye ndenda dusubire mu rugo cyo nta kibazo twogenda kapitene nimero jewe Munyi sawa Mama Mama ngo muri barabara kuva nkiri muto uragenda ndakurondera urazano banguye mama yari imyaka iraciye wibere mu mazu meza wenyene utumwana wawe koshere igiki muvyeyi wawe ngiki nabokoshere nje mama n'ukuri ushika yaho ntaba mvereza sinagutaye nko kuri kuravyibaza ivyo nivyo kuri yumvira ko ubonye ndagutoye mbe nanje urazi ukuntu nahangayitse ndakurondera uri gutangura kumbaza uko vyangendeye kugira ashobore gutandukana nawe apana gukoresheje umuntu nagutaye warantaye mama n'ukuri warantaye gushika yaho nza kuba ngahi wawe ufatwa nabi ubona ariko ntaco yibaje wari kugira iki imbere y'ubutazi wari kutugira iki umviriza kubwira tusi neza urabona ugifite imyaka 3 umwana mutoya twari muhira dukwiye twese jewe so nawewe haraje abasuma hari mw'ijoro baradutera baje kutwica baradutwaye jewe nasi batubosha wasigaye mu nzu sinzi ngo wasigaye hehe ico nzi ko twakusize mu nzu baratujana
batujana mu gahinga nari mfise inda y'umutoyi wawe baradukubita so baramwica nanjye ubwenge buragenda nayandi iravayo jewe nase gutora ubwenge maze iminsi myinshi mu bitaro naragarutse ndakurondera nta hantu namwe nakurondeye ingorane nagize nuko nasubiye guhura n'abambarira yuko bamwe baza kutwica bari bazi ko napfuye ariko baturondera kandi basubire banyica nagiye kumenya mu nyuma ko banzize amatongo mu nyuma haciye imyaka myinshi cyane narakurondeye ndakubura amaze igihe kirekire ndakurondera amaze imyaka myinshi ndakurondera gushika bibuze ko twumvise byavuye imyaka myinshi kugira ngo byakire myakire kandi babibonye igihe waza hano sinigeze ndagufata nabi nari mfise ikintu mu mutima kinyereka kuri umuntu mwiza kuri umuntu ntegerezwa gufata neza kuri umuntu ntegerezwa kwitwararika kuri umuntu ntegerezwa kuba hafi kandi warabibonye igihe wagenda igihe yakurungika nawe ntiyarakunze nawe ntiyari yakumenya nawe uzi ko bwira bari kugukurikira bijya byose nabikoze kugira ngo ntuhavuba nabi mu rugo rwawe bari babimenye ko waje iwacu ntibanyibwira nase yuko byoza n'ikibazo ni nayo mpamvu atamunsi n'umwe nigeze ndaricokora ngo ndarivuge nagumye mingi igihe tuzokwicarana tuyage neza ndakubwire yuko ari uri mama wanje kuko nasigaranye ifoto nari mfise narayigumanye abirako ariko Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe usuye kutwereka uyu munsi Juste présent icyo nabasaba aze gushima Uwiteka ko yakoze ibi byose hanyuma ndibabwiye ko byabaye byose kubera ko nta kibera ubusa ibintu byose bigira impamvu kuko je narakwasura mu rugo rw'iwanje ariko so ko ari umwana mubi ahubwo mama we yagukunze atakuzi kwakunda amaraso akururana yari yumvamo yuko uri ikintu kinini kuri we je byamakubona yuko umenga iyo bagukunda urukundo rwa nyako byanteye ifuhe simenye kuri umwana wiwe ariko kuva amenye neza yuko ari we mwana yambwiye kuva kera kuko yamya kumbwira buri gihe haragera igihe yicara akarira akumva ko agukumbuye akimbwira nkamenya ko ari wewe umutima wanje warahangayitse cyane ni nawe mpamvu nakubwira ikintu kimwe ibyo wakoze byose waratebeje cyane kumenyekana kubera ko Jesse ndi wa mugabo ashobora kwa nk'umwana w'umugore wanje kuko umwana we ni we wanje kuko umwana we n'umwana we wanje ubwo wenda gusavye wisange mu rugo hano ni muhiri wawe wife isengesho ryawe rirashitse Juste mbabaye yo mama we mufuka ni wo mufuka ndagukunda mama ntabwo ngubyeyi zose bakuru ntabwo ngubyeyi batari yo mama ndagukunda nongeye ikibazo mama haguruka mbabarira mama mbabarira sinagutaye mama nari njye nangana ariko wewe baje papa wanje